Bon nk'umukinnyi wa filime mbona yuko inguvu abantu bari batanguranye muri filime bagiye baradebukirwa kubera abantu baza gukina filime n'abandi badayiretinga canke bazitangamwo umutahe bagasanga ntibyunguka nkuko babyifuza. Hari abaciye batera imbere n'abandi baca baradebukirwa. Fanny Lavine igihe yari kumwe na Abel ntavyo nzi n'igihe batandukanye ntavyo nzi. Gusa nimba bagigeze kuba bari kumwe hama bagatandukana ni gihombo kuko l'union fait la force. Turi kumwe twese birashoboka kubera yuko duhiganirwa kumenya aho abakobwa beza bari. Nico gituma ni film wishizemo umukobwa baca baraba uwo mukobwa eske ari muri bya bihugu bifise abakobwa beza canke sivyo. Hama rero agaca ashigikirwa cyo gituma bobo bamenyekana imbere y'abahungu. Nukuvuga rero nukubagirira encadrement bakaza barondera ifaranga ntibaze barondera kumenyekana kuko nibaza bashaka kumenyekana ni handi bazoca batwara zanda wavuze. Je narakoze Kazoza Keza ntikari mwibarabara ndagenda muri Obedeya barampa droit d'auteur yayo. Nukuvuga umuntu ayisubiramwe wese nkamwihorera ndindiriye ko aronka amahera ngende tugabura. Ariko ndamwatatse atararonka n'igiceri na kimwe ntaco yomba ngo mufunga ntaco vyumfasha. Kazoza Keza ntikari mwibarabara, Kazoza Keza ntikari mu kuyerera, Kazoza Keza kari muri yo kayenyene, musore nkumi nkundira ndagukebure. Yes, bakunze ba Rock Steven baramukije kuri mikoro muri kumwe na Jazz mu masamba nyuma ya kamera ni Kibano Mike abandanya baha amasana ameze neza cyane. Uno muzi twagize ibako ryo guhura umwe mu bakinyi ba filime novuga yuko ari umwe mu bantu basanzwe bifata neza mu gukina amafilime, aho amaze gukina filime zigiye zitandukanye, amaze gukorana n'ibyamamare bisanzwe bikorera ngaha ku butaka bw'u Burundi. Yakora mu kije umeze neza. Je ndashima ameze neza. Hariho nk'abantu baba bifuza umuntu kwidondora kubaca kuze witwa gute bakubona muri filime. Ya nubundi kwidodora ni byiza kuko ikinyoni kigurutse kitavuze bacita cyane. Je nitwa Gaposho Ismail. Hari benshi bazi ko Gaposho ryo bari itazirana ariko niryo zina ryanditse mu karangamuntu. We ukuri karangamuntu kwa Gaposho. Yego. Uri ama rero nkaba mvuka Igitega. Ariko nakuri Bujumbura. Igitega majaye. Muri commune Gitega, province Gitega, mutumba Masenga. Hari abantu bashobora kukuraba bakavuga ati uva hamwe muvukana na Mr Champagne. Canke na Kofi Olomide. Cyose birashoboka kandi barabivuga. Noneho abanyafrika twese turasa. Sinzi n'igituma tugwana canke twankana. Twese turi bamwe turasa. Biragaragara yuko umenga wamamaye ushaje. Mu buto bwa warakina filime. Bon sinamamaye nshaje ahubwo nuko nkuze niho hatanguye kuza uburyo bwo kwamamara n'ingoga. Donc igihe twakura twebwe ntihariho telefone nkizi za screen, ntihariho uburyo bwo gutumana ko byihuta. Ubu rero birihuta gose. Urabona hari ikintu citwa numérisation. Numérisation rero ni ibintu byihuta gose. Nukuvuga ubu ukoze ikintu ciza canke kibi umenyekana n'ingoka. Ubu nta muntu akidendereza undi canke ngo mubeshere kuko ababihinyuza bari benshi. Bemeza ko ari ciza canke ari kibi. Nukuvuga biranyaruka. Cyo gituma kumenyekana no mu bihugu byacu bitoyi nk'ibi. U Burundi buri mu bihugu bito. Kumenyekana ni rapide. Muri kino gihe turabona yuko hariho umwaka urashobora guhera ata mu wundi mukinyi wa filime agiye ku rwego nk'ubwo abandi bariko abatubona bivyamamare baronka ama company kanaka bakaba ambassadeur. Biva kuki nk'umukinyi wa filime. Bon nk'umukinyi wa filime mbona yuko inguvu abantu bari batanguranye muri filime bagiye baradebukirwa kubera abantu baza gukina filime n'abandi badayiretinga canke bazitangamwo umutahe bagasanga ntibyunguka nkuko babyifuza. Hari abaciye batera imbere n'abandi baca baradebukirwa. Nk'akarorero urashobora gutanga miliyoni 2 kugira usohora filime imwe. Hama ugize chance ukaronka amahera ugacuronka $100. $100 ubu amahera bayita ko ivunja 700,000. None wumva
ntucudebukirwa ni kuvuga amafaranga bari makeya cyane. ubu rero nibaza yuko badebukirwa kuko kubera iyo mpamvu hama utagize imana ngo uronke nk'ikampani nyene gufata mu mugongo igwa ama publicité canke ibiki ucu uhagarika. Mbega ho biraborohera kuronka amakampani? Ntibitworohera ariko abayaronse nabo tuzobegera batwereka ingene babigenjeje kugira abayaronke, ariko turizera ko mu minsi imbere bizozana umusaruro canke umwimbu ukomeye kuko ubu abarundi barakunda ivy'iwabo barakunda sinema ndundi kandi bariko baraziraba cyane bose barashaka gutunga telefone nk'izi zituma uraba ibyo ari byo byose ku isi yose nka wa wundi yavuze ati le monde à la main ku buryo ufise telefone ufise isi yose. Hari abakinyi ba filime kera muri iyo minsi hera twabona ari abantu bakunda gukorana cyane, ahamvuga Abel na Fanny Ravine. Mugabo muri kino gihe umumwe wese yagiye ku ruhande rwiwe ntitubona za featuring. Abantu benshi baribaza yuko kudakorana kw'abakinyi ba filime rimwe na rimwe ibintu birasubira inyuma. Nivyo nawe niko bibona nk'umukinyi wa filime? Bon, nk'umukinyi wa filime peut-être ntitubibona kumwe kuko Fanny Ravine igihe yari kumwe na Abel ntavyo nzi n'igihe batandukanye ntavyo nzi. Gusa nimba bagigeze kuba bari kumwe hama bagatandukana ni gihombo kuko l'union fait la force. Turi kumwe twese birashoboka. Urumva uwo mugambi barawutaye. Byo bari bibi cyane kuko abashize hamwe na Yezu Kristo niko yasize avuze. Abazoja hamwe ari batatu Imana izo biri kumwe nabo. Umva rero nimba barigeze kuja hamwe bakaba barabivuyemo c'est dommage. Muri kino gihe turabona yuko umenga abigeme benshi binjira muri filime mu gihugu cy'u Burundi baramamara cyane gusumba abagabo. Biva kuko nka wewe umaze kuba ungana nkuko kandi umaze kumenya byinshi. Wewe rero uko nyene ukiri umujene uri umujournaliste w'umujene naringiye kukubwira ijambo rikomeye ariko reka ndaribike nzori kubarira hanyuma. Umeze nka mwarimu abaza abanyeshuri ikibazo afise inyishu. Abakobwa iyo bagiye muri filime baramamara bien sûr ko bamamara. Umukobwa niyo atoja muri filime asanzwe yamamara muri quartier abamo. Umushize muri filime rero ubu mushize kuri plateforme mondiale isi yose. Mugango barategwa inda cyane. Umviriza ndakubwira ubu mushize kuri plateforme. No kuvuga rero wategeza kumuha encadrement akamenya ivyo agiye mu hakiri kare kuko iyo akinye filime rimwe no muri Amerika baramubona no mu Buyapani bakamubona. Urumva ivyo bihugu iyo biri kure muri Sudani bakamubona i Dubai bakamubona. Abahungu hose bariyo ariko ntibavugwa cyo kimwe n'abakobwa. Baravuga bati umukobwa mwiza wa mbere aba muri iki gihugu, umukobwa mwiza aba muri iki gihugu. Urumva bavuga ngo umuhungu mwiza aba muri iki gihugu. Niyo mpamvu bashaba. Niyo mpamvu rero kubera yuko duhiganirwa kumenya aho abakobwa beza bari. Nico gituma ni film wishizemo umukobwa baca baraba uwo mukobwa eske ari muri bya bihugu bifise abakobwa beza canke sivyo. Hama rero agaca ashigikirwa cyo gituma bobo bamenyekana imbere y'abahungu. Hama rero nkaca ntera n'intege y'abakobwa bo Barundi kazi. Ubusanzwe Burundi buri mu bihugu bifise abakobwa beza. Bwa Burundi habwe igihugu cyo cyambere gifise abakobwa beza. Nanje ndavyibaza ariko kubera ko ntara kora iryo tohoza ngo mbisinyire cyane ariko no gushigikira mu yandi majambo. Nibaza rero ko abavyeyi bo bareka bagakora umwuga kuko ubu turiko turifuza ko sinema yoba kazi kandi tuzobishikako nkuko twatanguye tuvuga tuti l'union fait la force. Turi kumwe twese birashoboka. Sinema ni famille. Famille si umuhungu gusa. Umuhungu abafise mushikiwe, umugabo bafise umugore wiwe. Kandi byose murabikina mama murabishira. Ni famille. Urumva rero turakeneye ko abakobwa baza kandi bakaza bafise urufasoni n'indero ndundi. Ukuvuga rero nukubagirira encadrement bakaza barondera ifaranga ntibaze barondera kumenyekana kuko nibaza bashaka kumenyekana ni handi bazoca batwara zanda wavuze. Hariho umuririmbyi ariko aritoza mu bashinga amateka. Abantu benshi baravuga yuko hamwe byoshika bakamutora twoshobora kugira droit d'auteur ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nka wewe nawe ne kubibona?
Bon, icyo ni ikibazo delika gishaka kwishura umuntu ashize umutwe hamwe ariko gihutihuti cyo nokubwira nuko siko ndabibona. Kumutora abamukunda bazumutora. Ariko kugira ngo ahindure droit d'auteur irahari mu Burundi. Droit d'auteur kugira barayisinye irahari. No kuvuga habura gusa uburyo yoshigwa mu ngiro. No kuvuga nimba wewe ukoze filme yawe. Je narakoze Kazoza Keza ntikari mwibarabara. Ndagenda muri Obedeya barampa droit d'auteur yayo. No kuvuga umuntu ayisubiramwe wese nkamwihorera. Ndindiriye ko aronka amahera ngende tugabura. Ariko ndamwatatse atararonka n'igiceri na kimwe ntaco yomba ngo mufunga ntaco vyumfasha. Urumva ni calcul mental. Hama kuvyerekeranye na Mukombozi ni bonne chance kuri we kuko kira muntu abafise inyenyeri yiwe. Kandi nta urya isahani y'uwundi. Nimba Imana ibizi ko azotogwa tayari azotogwa. Nimba Imana izi ko atazotogwa si jewe ndabivuze. Ni Imana ivyandika kazoza ku muntu. Imana yari izi ko uyu munsi uzombaza kuri iyi televiziyo yawe. Imana yari ibize. Ariko jewe navyo waruzi. Nico gituma ntazi n'ivya Mukombozi. Nzi vya droit d'auteur kuko irahari kandi hari igihe izoshirwa mu ngiro. Ivyo rero atowe niyo bikusaba wenyene. Urazi ko mu nama nshinga amateka batogwa ari benshi. Itegeko rigiye gutogwa bategeza gukiriza ari benshi kugira agenekwe. Urumva rero aracyara batahuza kumva yo kugira bamenye yuko nuwashira filime kuri YouTube uzoronka amadolari nawe nariko tukagira agaciro. Ivyo nzovyemera mbibonye kuko ndi Toma jewe. Reka ndagushimire cyane. Reka ndagushimire cyane. Urakoze. Bishitse kwandika igitabo wocitwa gute? Nanditse igitabo. No cita Kazoza Keza. Kubera iki wocita Kazoza Keza? Kubera ko ndirimba Kazoza Keza. Ni ijambo ridahona. Igihe natangura kuririmba Kazoza Keza nta banki yitwa Kazoza Keza yari hari. Kazoza Keza rimba twumva. Kazoza Keza ntikari mwibarabara. Kazoza Keza ntikari mu kuyerera. Kazoza Keza kari muri yo kayenyene. Musore nkumi nkundira ndagukebure. Legend kumbe yo ni imwe mu ndirimbo novuga yuko yavumye ndetse ari imwe mu ndirimbo ikundwa no gukoreshwa muri kino gihe. Uno munsi birashitse bakakubwira ati nike kintu fise gikoreshwa nabandi kandi ari gwawe wowe ari gwawe ukagikoresha gake. Ubishura gute? Bon. Ni byose no bishura nk'indirimbo zacu. Abaririmbyi. Amaradiyo, amateleviziyo, amabara, amahoteli babikoresha kenshi. Kandi twebwe tubisohoye tuba duhijije. Turabitanga nidusubira no kuzumviriza canke kugira gute. Filime nazo nuko. Filime urayikina nusubira kwiraba cyane abandi nibo bakora. No kuvuga ivyo bintu dusohora ari mvabwenge. Ibihangano mvabwenge. No kuvuga nk'abijya babaza bacapa wagicapye ahejeje kukidandaza nasubira kugaruka kukiraba aho kimanitse kirabwa na nyine kukigura. No kuvuga ivyo rero bihangano mvabwenge ivyo byonyine ushobora gukora ari rwawe uhejeje kubitanga bikarabwa ntibisubire nabandi batabikoze. Urakoze cyane. Nibaze ko none muzi ndagukeneye zo mpakanya. Je nzo guhakanya ahubwo nuko ugize rap na nagukunze cyane. Ubaza neza kandi ukabaza ibibazo bifise Kazoza Keza. Nibaze ko umunsi wo tuzokwicara dugire documentaire y'abasani ba kera kubera abasani ba kera turabafitiye byinshi umuntu abakena kuba yo kubaza bivanye no kungene turibaza igituma ngaha mu gihugu cy'u Burundi atamuririmbyi n'umwe afise inzu kandi tubona umenga mufise amafaranga. Rero umunsi umwe ndivuze ko tuzokora ikiganiro umbwira ico bivako kandi umbwire no kungene umuziki Burundi aho upfira kumbuye kugira tubone bajya abandi bakuti indege ari bonyene mugabo twe ngaha mu Burundi bigorana cyane no kugira umuririmbyi waharo nk'imodoka nziza cyangwa umukinyi wa filime. Baze ko tuzokora ikiganiro kimeze neza. Sawa sawa. Yes bakunze ba Rock TV kuri mikoro mari kumwe na Jazzy Mama Sambambi nyuma ya kamera n'Ikibanomike bonanye mukana subscribe na comment turabakunda cyane bye bye.